please Nuru egera gatonya kwanza ikwafira hama muce mutubwira muri commentaire ngaho inyuma gatonya Utereke turashwana please oya ndabasabye mumubwire vraiment style ya glave yashiye kwiyubura oya nyina wasami vugisha ukuri nimundindire vuba arabye nabi no musi baramutera indigira kabiri arakuze ndo mobile aranzi aha kuri terminus munyurumogi umuntu yatera akajagari mu bubare ndazwi gose arifise umutwaro warundemereye imyaka 13 narawugiriye ku bafumu narawugiriye ku baganga abadokiteri nta numwe atanzi mbona ararahiye ati muri 2018 uzoba wibungenze ndabaza niba uriya nzogaruka acambwira tuzobuje kundamutsa nigiriye ariko 2018 mu kwezi k'umunani ari mfise inda ari mfise inda nzibagiye kimwe ningeze kurya kawunga indwi yose mu gatondo saa mu ijoro gushika yaho ngwara mu nda kubera ikinabuza amafaranga yo gusuma ibindi bintu kandi nayo nyene yari iyo bampaye ideni boro hari itandukaniro rinini kuko je yaje kundaba yuzuye imibabaro icumubwira cyose kwarukurira cyarukurira ariko Imana ni nziza kuko kandi bifise umukozi w'Imana abona nikindi kintu kidasanzwe ko je uko yibona nuko je namubona byari bitandukanye abantu ntibakunda kuduga yabonye ko waduze baguma barondera akantu bo gufatako so bakaboye kuvuga baca bahohosha hari aho baba bashaka yuko umuntu yizere yuko abapfumu ari bo bakora ibitangaza kwanza abo onye usanga base n'abasekuruza babo bizera amangetengete cyo gituma ivy'Imana ikora bavyitirira shetani igihe urozi umuntu wese kuvyara umwana mugabo adashobora kumurera adashobora nyine kumva abise kumugira ko ububasha umwana urakumbura umwana nk'umuvyeyi nawo buri gipfu gute antukutarozwe urakumbura umwana wawe urumva nyine wifuza uwo mwana rero ukuntu situation yari imeze byari bigoye no gusigura umuntu bimeze ukuntu gasanga nivyo bintu wibutse bigutera agahinda gusa rero ndashima Imana ubu nyine yamurose turi kumwe ndaryohewe abana banje bose mwana nyuma y'imyaka 12 gutyo ya 12 ndagihore kubona mfise abana banje bose bari ngaho mfise abavyeyi bamvye b'amaraso bose bangyorerwa umwana wacu mfise abavukanye byo bigoye kandi bibabaje cyane aho usanga uhura n'umuvyeyi wawe nko mu rubanza rwa famille mugabo mutari buramukanye rero mfataje amazi shira mu ijage n'amasahani ndashira ngaho ndabahamagara nababwira ati amazi yego nababwira ati muramaze kurya indya zo mu ijuru arambwira ati oya ndabwira ati ubu mugomba mujya indya z'igitangaza nasengera ajya amazi ndashima Imana campereza umumwe haje kusahani umviriza waheza kunywa cyagwa hasi. Yes, welcome ladies and gentlemen, murakomeye nizera ko mezereza murasho mwiriwe cyangwa mwamutse Vine aho murereye. My name is Frank the Answer in African TV. So ndagwikaze wese kwedwikana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, mu Buganda, batwe bari Buraya, muri Amerika, muri Australia, ndetse mu bihugu byabo ndavuga mu ndetse na Arabie Saoudite. Bako twikirana bari no mu bindi bihugu bitandukanye mu gimisi ndabaha ikaze. Ukiri mushasha kuri chaîne yacu ndagusaba kugira subscribe kugira komeze kubaka umuryango munini. Yes, ni African TV aho tumaze kubaha ibiganiro bigiye bitandukanye. Aha rero turi mu Carama batari mu Gatunguru kandi cyambaza neza hama turi kumwe na Fanny Lavine hamwe na nyina wa Sami. Yes, tuje kuramutsa umuvyeyi yitwa Major Apostle Simo. Tuza kuganira byinshi bigiye bitandukanye hama kandi tuganire kandi gituma igurira basima buje fiera fisereri fiera fise ntirisanzwe oh please oh manzure kano gakwafe vraiment ikwafiri manzure ingo kaze basi kaze ugure ugure umuntu nyuma basi kasita kwambika basi kano ka Michael Fon yewe kunkora akugaga ya kwima karibu umeze neza nyina wasami umeze neza warumukumenya nyina wasami twarukana kera nizere ko namege mara mukumbe nyina wasami yambo gose yambo cyane kamutse bakunzi ba African TV
Yambu, shalom. Yes. Mama yao Yeah. meze neza Fresh ni cyane. mama lao nyina wabo Barabizi. aha kantu ntihagire na Barabizi. mubike ntibate ko baca bavyita please Nuru egera gatonya kwanza kwa feel hama muce mutubwira muri commentaire ngaho inyuma gatonya Ubu turashwana. please oya ndabasaba mumubwire vraiment style ya grave Asante. yasubiye kwiyubura oya Yahe, nyina wasami wowe vugisha Lidi, ukuri nimundindire vuba. Arabye nabi no musi baramutera indigira kabiri. Nibikima afite yamaze gusubira kandi kuba inkumi muri commentaire mumubwire mugerageje kureba kano gakwafi fani mubura muha imyaka ingana Twiton. Twiton. Ndumva nayo nibura mu kwezi kumwe. anniversaire mu kugera Ego. ahubwira ngakwiza imyaka 8 yes muri commentaire rero wange naberewe n'inzobe kandi yakibanyisha antuka wajanisha Najanishije. Mbega yoga mata. Nubundi noga amata yitwa Goraki. yes undi muntu wo kubaho nawe acaba no hasi Kenya ntari wa gatandatu Ugenda watuma ibintu bisa neza Bashaka kumuvuga mu izina breve. Nabasene ni uto muvuga mu izina nanice yes tugire kuraba umuvyeyi ni apostle Major d'abord Major je souligne bien Major apostle Simon yes Simon kugira ngo tuzogana bigiye bitandukanye Yeah. My daddy. Utuntu abantu bakunda kuvuga ngo daddy ngo bya daddy ngo bya iki niki. Cyese ndamwita ngo daddy cyangwa ngo iki niki ako ni papa wanje kubera ko hari impamvu ndamwita papa wanje kandi n'abantu bumviramo ngo umuntu kumwita daddy ego hari abo ari bibi kubera ko baba bapfuye kumwita nyine atampamba atansiguro bifise bamuze murabiti hari hisiguro jewe rero ariko jewe urumva ni papa wanje ni mu Cyongereza niho tuce tuvuga daddy ni papa wanje ni umuvyeyi wanje frère Major Major Canadian Major acashira muri fieri yes icambere fana afite amashimwe menshi hari ibintu byinshi hari imitwaro myinshi yabonekeye nyinshi nyina wasami tuvuze ntivyohera Basinorangiza. twese twoheza Reka je muravuga ko ari papa wanje jenyine. oya ndi muhererezi Jewe muravuga ko ari papa wanje jenyine. oya mama Sami je nunyo none ntituzi Reka je nabivuze mbari ari je natuye. Kandi ndadaje umwa wanje. Munsi yatuzi Ego. Nanjye ndi umuhererezi Hari wiwe impamvu uvuga ni papa wanje jenyine. Abandi barakuze barimenya. yes kugira ngo rero ntitubajye umwanya katwinjira indani gusa rero twari tumukumbuye umva bahora mu gihugu cya Kenya rero kagiye nkumbuye umuntu simvuga none ngandi ko ndavuga amajambo acahera nkumbuye umuvyeyi sinamubona programme hanazi no ko nza koza navyize muri makere oya none ukumbuye umuvyeyi wobanza gusaba programme ibaze yego urumva rero inkumbu zari nyinshi turamwakiriye cyane mu gihugu cyacu kiganiro nayo kibona tumwibutse ko tumukunda cyane ndavugira nyine turi kumwe cyane ndarutarize neza kuri urango ko tumukunda cyane yatubereye umugisha kuva tumumenya n'ukuri gushika n'ubu yatubereye Mose ngo ndavuga ni Mose wanje kurya Imana yarungitse Mose kujya gufasha Abisirayeli kuva muri Egiputa nanje yambereye Mose tuma ndamukunda cyane kuhura tumirira abantu ariko turafise n'igikorane vendredi Nuru nibikihombo nta muri narombaya uye none tubone kugira vendredi spéciale kuri église wacu Shalom International Family na samedi na dimanche samasengesho baki urumva kandi azanya amavuta muze tumuvidure abantu batahazi rero n'uvuga ko kuba adresse yego ku batahazi uvuye ku soko mu Kinama ugashika ajya bita kumbaho ucumana ukajya M Forest hama utarashikira amashuri ya Saint Basile ucubona ku musozi w'amahoro aho byose bibonekera uzi mpamvu ndakubwira ko none si Shalom International Family Shalom n'amahoro reka jigituma ndamwita umuvyeyi yambereye baba marayika bamwe baza kwa Aburahamu Sara gaca yibungenga yes kandi rero Mariya marayika bakivuga ati Sara zo Sara yaciye atwega ivyo bishoboka bi uraza umunsi wa mbere genze ngaha hari muri 2017 naje nshavuye no kwereka ifoto yanje naje nk'umuntu aje kwiba amashikango
ari najinyitse ari najinyitse nari maze 13 nta blague naje ngaha numva ko nari nashishwe imyaka 13 ataruvyara yes aca aransengera atandiye umutima atabigira 10 atashikanwa depense nagize ni moto yankura muhiri wanje ikanzana muhiriwe kandi apana kunjya umutima 3 jours mimba ikagira aca mbwira ati 2018 uzoba wibungenze aho 2018 uzoba wibungenze byagenze uko nyene Okay. Nanje reka najerekana jaka anyingene ndakuvuga. Nanje ndibuka ubwa mbere duhura nari imyaka hafi 10 shetani yaransize icankiro bacita icankirizo ivyondo shetani yaransize ivyo ndumva hari igihe uba yarakwambitse mwona amazina y'urubwasha kandi akanakubera ico gihe hari igihe urubwa rukubera umbirije hari igihe umva ofrani hari igihe uba mu bintu abantu bose bakakwanka kandi wowe atakintu cadanje wakoze abantu bose bakakwanka iki niki ubwo nayo maze imyaka irenga 10 n'abavyeyi banje tutavugana urumva ariko gusa kuva umunsi ansengera igikundiro mfise vugishwe muri commentaire ntunkunda ndazi nawe naho ndakandika ngo ntunkunda uzoba nkunda ariko bera wabuze ukuntu tubonana rende nzi uko igikundiro mfise kuva uwo munsi abavyeyi twaciye tumira fresh urabona isi yose nyene abantu benshi barankunda abanyanka n'akajaruzi baba bafite n'abadakunda iterambere n'abadakunda iterambere urumva nyene ibyo vyo shitani yari yansize ndavyozwa mba umuntu mushasha ngira igikundiro ico gihe narabura na sensa ya taxi vero lakini hivi natembea na gari yangu tena ngaha ni umuntu ke contact siko sikitoro na brake iko kunyumba imbere imwe gitukura n'iyirabura na igitoro cobura singira ikibazo cyo kugura ico kugikinju rero n'abantu dushingira bakaca bibaza ngo nubwibone sibwibone ako nukumvisha uko Imana ntayitokura umuntu namba hari ahantu narindi mbura amafaranga ya taxi vero mugubu unkaba ntashobora kubura ayigitoro nyene yigikinju ca 30 kitantera ikibazo amankiyunguruza nicaye jameni nawe nta Imana itogukura namba Imana yarankuye ahantu abantu bari banyaka gutinda nabiyo nyivyariye bakanya nk'imyaka 10 hama mugubu n'abantu bari za Amerika twumva igihugu gatazi cyane n'abantu bakure cyane n'abashinwa hihi yumvira ati icoma nkamu bavuga ati icoma nkamuna fanira vibe simana sema haleluya usi wasumani umvugire ngo Imana Yesu reka tugende rero yes aha turi kwandana hehe fani aha turi mugahahe aha ni mugahahe yes turi mugahahe gusa warenze kwa karita uduganye kwa karita urukura haranga abazoze baraza kumuraba bazoze bamusanga kuri nyene baronka amavuta nabo kuri Eglise ni Shalom International Family kubarabara rya Forest hagomba kurabana n'amashuri ya Sembazira pana kuza kumugora muhira nawo kuruhukira kiretse umukobwa wa nkanje na mama sa mwace mwisanzura rero yes jana natwe rero okugira ngo tuze kuraba byinshi bitandukanye kandi nawe nyene turaza kumuganiriza amakandi mumenye tumenye n'amavuta ajazanye fanye muri Kenya jewe ndaza kwiyongera na jewe umugabane wanje sindawusiga bambwiye umaze kumva abantu gushingira naye ngizi kandi rero ni wumva umuntu yitwa Mama Lao ntimuze mugire ngo yitwa Mama Lao kubusagusa icyo tumandebwa n'umuntu yitwa Major naba yiswe Major ari musivile merci beaucoup rimana natwe rero yes nkuko mubona rero twamaze kwishikira mu rugo kwa Apostle Simon azoganira byinshi bitandukanye tumaze kumushikira kama tumuha ikaze hama tubandanye turagwaha ikaze kuri African TV. Merci beaucoup urakoze cyane umeze neza cyane gose cyane uramutsa d'abord abakunzi ba African TV. Ego abakunzi ba African TV mari bahezagire cyane mu bumugisha cyane ego urugendo d'abord wagenze gute? Urugendo ko twagiye mu bihugu bitatu twavuye ngaha cha Dar es Salaam igikorwa gito tuja Malawi then Nairobi
Robinho twakoze ibikorwa byinshi tukaba turi ngaha kandi tuje mu gikorwa cy'Imana kidasanzwe. Yes, twamaze kubivuga ko kuri uwa gatanu hari igikorwa kidasanzwe vendredi spécial, ariko kandi rero twazanye n'abakobwa bawe. Wiyumva gute kuba abakobwa bawe kuko turi hanze twabanje kuba turaganira muri commentaire benshi bamaze kugira ama commentaire kwanza mugabo hari byinshi twagiye turavuga ubona neza ko vraiment bishimye bakwishimye ndavuga ati n'aba bantu kweri nibiki vraiment wiyumva gute iyo abana bawe cyangwa abakobwa bawe bari proud yawe cyane? Ubwa mbere no kuvuga ngo umwana ashimira umuvyeyi bivanye n'icamumariye canke ico yamumariye mu buzima. Ubwo nto kwishimira umuntu uko nyene atakintu wamwamuye ko canke wamubonye. Yego. Okay, fani. Cyagishe kabure caheze ndibaza. Nikirahera. Nikirahera bwa Uyumva uko ure wamura mu kije ntacyo. Nizere ko ndazi ko yazanye amavuta menshi. Hari utumaze kwamura ko nadukeya basi. Sese byabaye. Nizere ko hari ibindi bishasha bigomba bize. Na cyane. Nyina wasana. Muri gute mu mutima? Ndanezerewe cyane nk'umwana ari wabo nyene. Umwana iyo amaze gutaha mu rugo aca yisanzura. Arisanzura cyane kiretse hari yabonye umuvyeyi rakunda cyane kandi yubaha. Nukuri umva unezerewe wese. Ego. Sasa rero jewe ntabangangira. Tukiri hanze n'abakunzi ba African TV maze kudufasha muri commentaire barafise vibe irenze ariko mvingira ubujwi bwagiye hasi n'ukuri. Nyina wasaba. Umuvyeyi aratinyitse no kwicara ngana ubona ko afise ubwoba. Nyine yicaye vyonyene. Yicaye nk'umuntu agomba haguruka. Kwicara impande y'umuvyeyi utegeza kugira indero ntavyuzi none. Ariho twagize indero. Yes. Kare mu gatondo ncumva ko bashitse mu gihugu nagiyeho nyene ndabura ukuntu nifata ndi jenyene none naciye nandika kuri stat ni presence y'umuvyeyi ntasubirizwa kuko numvise yine umenga ndahindutse ukuntu ndavuga kumbe nari mbuze presence yabo nyene ngaha mu iki gihugu rero kumva ariho bari naciye numva mana yaje sinabwa ariko nabwenda mu masabi nyene ndaryoherwa rero no kuba rero turi impande y'urumva ntituronka ukuntu twifata nkaje muri ko murangora. Yes bo abakunzi ba African TV hari bashobora kuba bibaza mbeti mbega uyu muntu hari abantu bamuzi hari n'abandi batamuzi ariko rishaka d'abord kubanza kumenya urinze ubona umuntu Fanny Lavine yishimira nko kuunye nyina wa Sami yishimira nko kuunye n'abandi benshi tutuye turavuga cyangwa bataza ku makamera umva ko ari umuntu adasanzwe. Apostle Simon ni muntu ki? Apostle Simon umukozi w'Imana umuntu asanzwe ariko afise imana idasanzwe. Ego hanyuma ndumurongozi w'ishengero Shalom International Family. Ego uri ngaha mu Burundi no hanze y'u Burundi. Hari abantu benshi bakuzi dufatire kuri bajya bakuzi ariko bazi Apostle Simon ariko dushaka kumenya Simoni ninde yakuze gute yakuze ari umuntu ameze gute? Inkuru yanje ni ntahe ndende. Mbo navuke ngaha mu gisagara mu Kamenge. Tuta mjini. Nakuze ndumubire aranzi aha kuri terminisi munyurumogi ya muntu yatera akajagari mu bubare ndazwi gose. So musu mu muhamagaro ranshikira njyanye umwami Yesu angendera mu itiro. Cyuka mfise ubwoba numva yuko no hinduka. Ndabibwiye abantu ntibavyemeye bavuga amajambo menshi avuga bambonye mu rushengero ati peut-être yabonye demu canke n'ubukene bwamuteye ashaka Imana imufashe canke yagwaye byinshi gusa ariko ari umuhamagaro kuko Imana ubundi ihamagara abakomeye komeza abo yahamagaye ubundi vyo gukorera Imana ntavyo nashaka uvuga ati reka ngende Imana impezagire hanyuma ndonka akazi ronkera amahera Imana nzora ndayitangira ariko Imana ica mu bantu benshi vuga yuko inkeneye ko ndayikorera. So ntangura rero gutyo ahubwo natanguye buryo budasanzwe kubera ni abantu biwacu basanze mu rushengero babwira pasteur tujya ntarakizwa peut-être ari ikintu ariko araronda ko bari banzi nk'umubiri bari narananiranye mu isi. Hanyuma numva rero umuhamagaro ko zandavuga ubutumwa mwibarabara
genda mvuga ubutumwa mu ibarabara, aho i Bujumbura mu masoko, naraduze Ngozi, Kayanza, Gitega, Muramvya, mvuga ubutumwa mu ibarabara. N'abantu rero bavuga ati bwa bundi vya bintu ni serie. So rero umuhamagaro utangura gutyo, ya gushikaho Imana imbwira yuko mbwirizwa gutangura ishenge. Ibango ryo kuba umukozi w'Imana vyaje gute muri we? Kuko abenshi barakizwa bagakizwa ari ab'ingiyadini basohoka binjira basohoka, kugira ngo ube umva ati je vraiment ndabwirizwa kuba umukozi w'Imana kabisa. Vyaje gute uwo munsi? Yari joro rimeze gute cyangwa yari umuntu ngomeze gute? Icambere navukiye mu muryango w'abantu basenga. Sokuru yarafise imyaka 50 muri chorale catholique. Mama arafise amabanga, so nanje ari umukorezi dimwe narinzi icyari c'Imana, ariko hamwe n'ivyo ntivyabandanije muri jewe. Ariko ico novuga hanini abantu babwizwa umuhamagaro s'abantu bawuguha. Kujya kunovuga ngo turagususe ko amavuta kuva no munsi ubaye umukozi w'Imana, no? Yeremiya igice ca mbere umurongo wa 4. Bibilivuga ngo ijwi ry'Imana rimuzako riti ukiri mu nda kwa nyoko nari ndakuzi kandi utarayivamo nari narakurobanuye ngo ube umuvugishwa wanje, umuvugishwa w'amahanga. Bisigura ngo Yeremiya ntiyabaye umuvugishwa kuko abishatse canke kuko abantu babishatse, ariko yarafise umuhamagaro akiri mu nda ya nyina. Rero hariho abantu, hariho uburyo butatu bwakoze Imana. Hariho abahamagagwa bakiri mu nda, n'abahamagagwa n'abantu, sivyo? N'ab'impact, n'abakira ibango bivuye ku bandi. So rero jewe siniyumvira kuba umukozi w'Imana, ariko ntanguye gusenga rero niho Imana atanguye kumbwira yuko yampamagaye kuva kera. So rero umuhamagaro wanje ndavuga yuko ntawuhawe n'abantu canke ntagizwe n'abantu, ariko ari Imana yampamagaye. Yes. Wa muntu yahamagagwa n'Imana mu nyuma hari abandi bantu bace baje kumuronderako vyamwa baje kugira ngo bamure ko nabo nyene. Umunsi wa mbere umenya Simon yari umunsi umeze gute? Byagenze gute? Nagiye gusenga bisanzwe, nta n'umuntu yari yantumiye, ngenda gusenga bisanzwe. Hama ndibuka yuko uwo munsi yarambwiye mve hasi agomba ampe ubuvugishwa. Ari umunsi wa mbere? Ari umunsi wa mbere. Ariko kubera ko nari maze guhura n'abavugishwa benshi bambwira ibintu bimbabaza, bambwira ibintu cyangwa bakambwira ibintu ntibibe cyangwa ugatabaye sikagabana yanje. Ndibuka gusa naciye mva hasi ndarira akamaze ibintu byose nkarira nkaguma ndira gusa nyine kuko nari mfite n'ibibazo byinshi cyane. Hahandi Manumvira ati hari igihe nk'abantu bahura na Yesu akababaza ati ushaka ndagukorera iki? Je nko mwanya ari kumbaza ati ushaka ndagukorera iki naco nayo gutora. Rero ndarira mvuga ati agomba Yesu kureke nk'abandi. Gusa ajarambarira ati kuva uyu munsi winjiye mu kibanza cy'amahoro ntuzosubira kurizwa n'umubabaro ukundi. Yumvire urya mutwaro wa mbere ufise Imana igiye kubikora, nitabikora mu mezi 2 iba itarabikora nziba nta umukozi w'Imana. Ico gihe nese umutwaro ukomeye cyane w'abavyeyi banje. Ntandwi yaheze abavyeyi tuca tuba amahoro. Nyine ndavuga ati kandi urebera iseriye kumbe n'abantu harimo bari iseriye y'abakoresha n'Imana. Kuva ico gihe nyene ngenda nyine ndatahura ugukora kw'Imana ubugira kandi. Nyina wasamye ntahe ndende wamenye gute na Apostle? Ni ibintu birebire cyane ko je nawubonye kuri Facebook. Byanturebwa ndi nivyo revyo usanga umuntu wamubonye kuri Facebook acumukurikira. Yego nawubonye kuri Facebook, ninjira muri album yiwe mbona ka video ariko agorora umuntu yaramugaye amaguru akariha. Yego cyane uvumengo uyu muntu musaba ubugenzi ko nari mfise umutwaro uremereye. Nari mfise umutwaro wari undemereye imyaka 13. Narawugiriye ku bapfumu, narawugiriye ku baganga abadokiteri nta numwe atanzi amagisagara ca Bujumbura. Ko nafise n'abagenzi y'abadokiteri babonye umudokiteri bita ko akomeye baca bampamagara bagaca baduhuza, ariko vyose bikarangira atakivuyemo.
rero ndabonye kuri Facebook ndavuga ati uyu muntu kuko neza ndamuzi ko yari umukorezi nanje nkaba umuririmbyi kuri Eglise Catholique kuri Sainte Famille nayo ndamuzi akiri umujene ndavuga ati none uyu nawe yamaze kuja mu bintu by'abantu uzenye nabyo by'abakizwa yego nayo ndamuzi ari umuserva yego yari umuserva je nari umuririmbyi muri Eglise Sainte Famille ego hama rero ndamusaba ubugenzi cyo ndamukundira ntagara arabumpa hama ndamubwira ikibazo mfise aca ngenda musange kuri Eglise kigeze kuri Eglise sanga ntiyaje protocole cinzana muhiriwe iraduhuza cyagiye kuntangaza rero je senzi ibyo by'ubuvugishwa canke by'umuntu agusenga atenze gukurya umutima atarinze kuguswa abo twahura bose waza tutugoma canke kusengera akakunyukura ugataha muhira umenga uvuye mu nkeka muri gym ivyo nari menyereye rero sha uravuga cyagiye kuntangaza hambura turicaye mu ntebe nyene je ntazi nyene ibyo ndimwo kuko nabona ibyo mbonye n'ivyo nari nsanzwe mbona sico kimwe yari menyereye umuntu asengera akanzunguruca nyene akantikura hasi nyene akancucuma ugataha muhira utiyegura ariko mbura byose nta kintu kibaye ndibuka ko yansengeye kila munsi kwa kabiri ndavyibuka kwa kabiri yego umunsi ugira kabiri mbona ararahiye ati muri 2018 uzoba wibungenze ndabaza niba uriya nzogaruka acambwira tuzobuje kundamutsa ndaguteye inkuru rero depense nagize satani shikanwa ntabigira 10 imana yanje ni imana yo mwijuru ntabigira 10 nta condition bati ngo gera ugira amafungo ngo yindwi zibiri canke genda ugire gutya nta kintu sa condition 2018 uzoba wibu hari muri 2017 urumva kintu 2018 uzoba wibungenze aho rero wabiriwe muri 2006 ugeze muri 2018 urumva kintu urumva 2006 2017 duza ucyubyigwa 2018 ariko numvise ko ntazogaruka geze ku muryango ndavuga ati nico kimwe n'abandi barabambira uko nyene nta kintu kizovamwa na candigira nigiriye ariko 2018 mu kwezi k'umunani nari mfise inda nari mfise inda igitangaza y'umwana nje kubimubwira acambwira tuzobyara umwana w'umuhungu urumva ecography ya demwa iri abaho ngaha mwisi urazi wigwa ecography ya demwa bagacabona sexe y'umwana wowe bibonye ku muganga rero n'umuje nikoge niyo bikubwira ati uzobyara umwana uyu n'uyu cyambwiye kuzobyara umwana w'umuhungu ngiye kwa docteur ambwira ati umwana yanyagije sexe witegure kubyara umukobwa reka mbayo ni yako Nawe uko nyene nayo ni yako acambwira ko ari kuvuza uko badame cyambwira ati muri Bibiliya yanje nta mugore yavyaye atevye yigeza avyara umwana w'umukobwa niko je ndabizi niwe ivyo kurambira ko je no vyara nyuma imyaka 13 gacampera ku mukobwa oya nawe ndabyarije arimo amucishije ngo bese umwana oya Anna yahereye ku muhungu Sara ahera ku muhungu impamvu abana b'amasezerano bose baba bahungu neza cyane bategeza kuba bintwaye yego awuca wibaza kuko Imana yahereye ku muhungu nayo Mwami Yesu oya Adamu sawa igasimugira yahereye ikima yahereye ku muhungu kandi yakoresheje inguvu zayo yari irushe ihera ku muhungu nanje 13 nari indushe byateza ko mpera ku muhungu sawa mama bandanye nuko rero uwo mwana umuganga umusabonye sex acambwira ngo madame nezegwa uraronse Samuel Sezana namubwira ariko nari mfise ntuzenye isezerano ryanje ravuga ati umwana umuvyeyi wanje w'inkwe atamusengeye sinzomwonsa yego ndashwari wamaze kwiha nisezerano ari narahaye Imana yuko imbere yuko umwana ndamwonsa umukozi w'Imana azobanza kumusengera ninamuvyara mu gitondo ntazo bari safari umwana azoko nkari ukwaje ibyo ari isezerano ry'iwanje mvuye muri block ca ndabaza abantu bakiriye umwana papa yaje bati yaje
yamusengeye kandi yavuze ngo ni Samuel. Urumva iryo zina Dr yavuze ko nezerwe ndaronse Samuel, kumbe n'igihe yasengerwa iryo zina nawe ntiyarivuze, baca bambwira ati yavuze, naye ndavuga ati rijeko nico gituma bugiye gutwara nyina wa Sami utari mamagaye twona cwana. kumbe sinzi abantu mwibuka igendo cyambe twakoze muri meeting group yo kwa Fanny Ravine ariko ari presentant nyina wa Sami yumva nyina wa Sami none bwa undi wow. Ubu rero fise umwana w'umuhungu kuko nari ingumba ruhagwa je mukumpamagara izina bavuga mukanaka umwe atavyara kuko abarundi barashaka na karangura wangu barashaka na karangura pana kuvuga ati numva bavuze izina umenga ntibakuzi umwe atavyara kutagishira ko nawe nkukuza wumva wa mufotographe umwe fotora nabi. Yes. Bon, Imana vreme ihindura amazina, yani Imana ihindura amazina n'amateka y'abantu. turaza kugaruka ntaco. Yes, katwereka kuri apostle. No musi hari abantu benshi umaze kuvugishwa ko aramanshi umaze kubwira ubuvugishwa abantu benshi bamaze kuroranirwa mu buzima bwabo ukobera mwebwe. Amavuta yaje gute? Baciye batwenga abantu onya. Hari abakozi b'Imana. Bon, usanga nyine bari ngaho nyine uko nyine birasanzwe. D'abord amavuta ni Imana yatanga, hanyuma kandi amavuta umuntu arayavukana kuko buri muhamagaro ujyana n'amavuta kuko umuntu afise umuhamagaro wo kurima aba bifitiye amavuta kuko hariho benshi bavyiga mu ishuri ariko ugasanga pratique irabananiye. Umuntu abifitiye amavuta biramworohera, amavuta atuma vyoroha kuko Imana abwiye Yeremiya ukiri mu nda kwanye utarayivamo nari narakurobanuje amavuta, bisigura ko atayahawe n'abantu ari Imana yatanze. Rero amavuta nico gituma atakintu na kimwe mu Mana ukwiye kwishimira atari ubuntu bw'Imana kuko nayo mavuta ni Imana yaguha. Yego. Yes, bon. Mu rugendo rw'abakozi b'Imana harahura n'intama nyinshi zitandukanye zo gucokogwa n'abantu batandukanye. Mu rugendo rwawe nize ntama mumaze guhura nazo bigizo zoba zirimo? Niba hari umuntu amaze guhura n'intambara nyinshi ni jewe. Ikintu kimwe cambabaje gusumba ibindi hona hemukira abantu bari nizigiye gose aho wita Somambike babandi baca makunda vuga ngo ca mu gico ca muri ico wavuga ati ninagwa hasi arashobora kumvyura kandamiza amazi ugasanga niwe yaguhonze. So ariko nibisanzwe kuko na Yesu yatagira Yuda ubutumwa ntibwari kudushikira. Ariko none umukozi w'Imana bashobora kumugirira nabi ibintu ntaba yabibonye hama aca avuga ati reka ariko ivyo bintu. Bibiri ivuga ngo vyose bikoranizwa hamwe kutuzanira ibyiza kuko hariho ivyo ucamo hari urugezo Imana iri kujanamo kugira ni washika hariya hejuru menye ingene witwara. Evre birashobora kuba vyarakubabaje ariko ugasanga vyarakwigishije. Nk'akaroje ivyo naciyemo vyaramfashije kuko ubonye nkorera mu Burundi no hanze y'u Burundi. Rero hanze y'u Burundi hari abantu bafise comportement zitandukanye ariko kuba hari ivyo naciyemo ngaho bica bituma hariya menye ingene mbana n'abantu, menye ingene nshobora kwitwara. Rero nabo bantu sindabashavurira ko barabaye isomo, barabaye ikigwa kuri jewe. Yego. Muri urwo rugendo nyine sorry gato kure n'ivyo igihe je nakizwa imuhera baranyirukanye ambwira mvuye mu idini ry'abavyeyi so ndatabwa n'abagenzi urumva nari umubire abagenzi bavuga ati umutipe yingiye muri ibintu by'agakiza ntabaho. So abagenzi baranta imuhira baranta ishengero rero nagiye gukirizwamo naho pasiteri namufata yuko ari umuvyeyi wanje kuko niwe nari nsigaranye ko abandi bari bamvuye ko naca mu ibarabara bakancokora ati nasaze iki umva ko navuga n'ubutumwa mu ibarabara bambona nk'umusazi. Pasiteri nawe umunsi umwe ambwira nsengera umuntu ndamusengeye bwari bwa mbere nsengeye umuntu acaza gushinga intaye ati wa mwana wasigaye ameze nkawe bose yaje avuga ngo uyazonkubita kudeta baca barantenga
je natenzwe mu rushengero ko nasengeye umuntu arakira ndavuga ati imuhira aranyirukanye abagenzi barantaye na pasteri aranyirukanye so birambabaza gushika numva yuko basi no bivamo ariko numva ijwi rimbwiye ati ije naguhamagaye hanga amaso je so bintera kubandanya yego so uva nako karambabaje mu buzima kuko naramenye icitwa inzara urumva ko ntari muhira ntigiye naragira amasengesho yo kwisonzesha iminsi 2 nkongereza izindi minsi 2 kuko nabuze ico gufungura so nkacangira jene y'iminsi 4 kandi nategekanya iminsi 2 yego acha prolonge kuko nta numwe numva yuko umva mu rushengero sinahaja mu bagenzi sinahaja imuhira sinahaja umva nari meze gutyo n'Imana ariko Imana ishimwe yarandinze kandi yarangiriye neza muri ivyo bintu gushika ngere ngaha kandi icyo ukora udahuye n'intambara bigaragara yuko aho ugiye ari hafi cyane iyo uja kure utegezwa kugira entraînement zikomeye so rero bijya byaradukomeje yego yes turaza tugira tuvangavanga kugira ngo bizogenda neza sinzi ko mufise amakuru Fanny Lavine uwo mwita Mama Lao muri sinema ndundi niwe wa mbere niwe ari kuyisonga bana bari muri komite yaho barabizi niwe wa mbere mu Burundi ndashaka tuje tugeranya Fanny uno musi ingene yaka yaje n'umuduga ngaho onya wari ingene asa neza bana ko ari umuntu asa neza shaduganye Fanny uno musi na Fanny akiza yaje ameze gute d'abord hari itandukaniro rinini kuko je yaje kundaba yuzuye imibabaro icumubwira cyose kwarukurira cyarukurira ariko Imana ni nziza kuko kandi bifise umukozi w'Imana abona nikindi kintu kidasanzwe ko je uko yibona nuko je namubona byari bitandukanye so ntangura kumubwira Imana irikimbwira kuvyerekeye kariyeri iwe kuko ntiyari bwanatangure gukora ako gatwe kiwe umengo yamaze ukina muri filme nkeya kinana n'abandi bya bindi so ariko abona akora ibintu vyiwe kandi bigenda neza na filme iwe ya mbere yayigiriye muri église yaje ku lancement officiel yabereye muri église mbene umengo ni filme yitwa Urugendo so ndamuzi ataratangura n'igihe yatangura so urazi umuvyeyi ingorana abavyeyi bagira bavyara umwana nubwo yokura agakomera umubona nk'umwana so rero je urumva bavugiye ati Fanny n'umustar akomeye so urumva je ndamubona nk'umwana kubera iki cyambere ntaco turi tutagizwe n'Imana cyo gituma iyo turi imbere y'Imana duca bugufi gose ko niyo ari inkuru gusumba vyose ariko turi mu bikorwa dukora abantu babona yuko turi abadasanzwe rero ivyo onye Fanny yashitseko nuko nawe azi neza yuko atabishikanye n'umuntu sije nabimushikanyeko ni Imana bimushikanyeko so arayishimira cyo gituma ubona n'ubakiri mu Mana yego yes andi makuru sindanyere ko musanze muyafise amaze kwakira ubushime bwinshi butandukanye bujanye na cinema amaze kuronka ama certificat menshi anamushimira kubwa carrière ya cinema yamaze gutanguza ariko kandi no musi ari no mu yindi award ni amafaranga atari makenya ni award yitwa Ire Best Influencer Award nabandi bantu muje kandi kumutora no bindi byo bitandukanye ni kuvuga yuko agoma komeza gutera imbere ubameze gute iyo uwo wafashe ukuboko azero akiri kubusa mugabo no musa akaba ari kuri app akaba ageze yaho abari kuri vora yari yaza kuri église na taxi vero ya Desa d'abord intambwe yose umwana atera kuryohera ndibaza award zose yaronse yarabimbwira nta nimwe yaba ntarinzi hanyuma ico njeje no kumusengera cyane namusengera yego filme asohoye filme ndayiraba
ego ndayiraba. ujye usanzwe uzirabizi ariko yakene ubonye Si cyane kubera mfite ibikorwa byinshi ariko madami kenshi araziraba. Ego so natwe turashima Imana biraturyohera kubona intambwe yateye. So yaravuyemo ubucuti bukomeye no mu muryango iwabo, mama we n'umugenzi wanjye rwose cyane. So rero atera imbere nk'umuzengi kandi Imana niyo yavuze ko izotugira imitwe ntizotugira imirizo. Yes, nubwo biruko yarabonye imigisha myinshi itandukanye ariko kandi mbega umukristo arashobora guhura n'intamamizi zitandukanye n'abantu bamwanka bitandukanye kuko Fani yaranswe aratukwa aravugwa baramucokora byinshi bitandukanye kandi aho yaramaze gukitwa deja yaragufise wari uhari mugabo ivyo bibazo byose abantu bamutuka bamwe bikagenda gute byose byaratse ku muntu akijijwe arashobora guhura n'intambara nk'izo. Yesu yavuze ngo ibi bishitse ku giti kibisi icumye coco bizogenda gute. Ati n'urugo ko bamwise Beliyezebuli abo mu rugo rwe ntibazorushiriza kubita bati. So bisigura rero ivyo vyatanguriye ku mwami Yesu ubwiwe bamwise yuko ari umukuru w'abadayimoni hanyuma abantu yagaburiye nibo bamuhindutse nibo bavuze ngo abambwe. So ico rero ni gisanzwe iyo uri mu Mana d'abord ni uronka intambara kubera umugwanizi ntakuryoherererwa. Umva umugwanizi ubundi abashaka tuje gufukama iwiwe shaka tuje mu bapfumu dukoresha ibiheko kugira ngo icubahiro agitware. So natwe icubahiro turazi ko ari c'Imana kugira ngo ivy'Imana ikoze tukabishingira intahe yuko ari Imana ibikoze isi y'umwiza ntibiryoherererwa. Rero izo ntambara segerezwa kubaho. Izo ntambara zirabaho ko zatanguriye ku mwami Yesu. Fani zimwe mu ntambara wagiye urahura nazo kandi ukijijwe ufise umukozi w'Imana gusengera kandi muri wumva umengo nyine hariho umuvyeyi ufise eske nivyo bigucinige kumva ko ivyo ntusima bigutera abantu bakakwanka abo muhara mukurana ugasanga bigenze ntibigende neza ntibigeze wumva utakadishira uvuga ati canke barampenze bandangiye umuganga atari gucika intege nibaze ko kumwana w'umuntu birabaho ariko bivanye n'umuryango urimo w'abantu badacika intege nawe utegerezwa kwikomeza. Rero abavyeyi banje ndabakunda cyane nashobora kugenda gusenga yene nacitse intege n'iki ariko nshitse muri eglise nkumva ibintu ariko aratwigisha nkumva kumbe twatuntu ni zero reka nkomeze mbandanye. Rero umwese acika intege akagera bivanye n'umuryango ariwe tw'umuryango wacu ntitugira ubwoba. Ico gituma rero turabadahagarikwa. Yego. Ndaza kuguma ngaruka ngaha nyene muri carrière ya Fanny Lavine wavuze yuko atarana tubitangura wabona neza ko azovamo ikintu gikomeye none uno munsi ni ikintu gikomeye mu gihugu. Uno munsi aho sinema ndundi igeze hariho intambwe nininya amaze kuyishikanako. Eske urabona neza ko no munsi nubwo amabuye yagumaza bishaka umutsinda mugabo ejo kandi turizera neza ko azoguma hagaze kubera ko bimugwanya ni byinshi kabisa birindira birahari. Urakoze cyane. Ndibaza yuko abizi agitangura umuntu muri bake yamuteye intege gose anamubwiye yuko azokora ivyiwiwe ane n'abandi akora ivyiwiwe. So ndibaza yuko afise intahe y'ivy'Imana yamukoreye bitotuma acika intege. Umviriza ndakubwire birivuga ngo inzu yubakiye ku mushinge irakomera ariko yubakiye ku musenyi inkukura umuyaga bije iratwara. So rero uhagaze mu mwami ukabuzi icuri ko ari umwami yakikugize nubwo hoze bimeze gute ntibigutera ubwoba ugumwa uhagaze. Hanyuma kumva yuko umuntu yoduga cyane akaba umusitari akomeye burya anye ubusitari ni mu mutwe. Uravyumva ni mu mutwe kuko umuntu ashobora kwibwira yuko akomeye we ku gatwe kiwe kandi ko yikomeje biroroshe yuko agwa agasubira inyuma ariko umuntu azi yuko yakomejwe n'Imana yamakenera Imana ahantu hose ashitse. Iyo uduze uravuga ati aha
ni Imana yanshikanye. Abantu jewe abana ntunze narigeze kubabwira umunsi umwe ati murazi iyo jewe ndi ngaha ndumva yuko ndi umuntu cyo kimwe n'abandi. Arambaza kubera iki ko abantu babona yuko uri udasanzwe, avuga ati no, ishobozwa byose n'Imana inkomeze, kubera icyo ndi n'Imana yakingize. Nimba nkorera abantu bigakoreka n'Imana, iyo Mana irashobora kuvuga ndabiretse agenda gute, ariko ndacakeneye Imana. So madamu umunsi umwe yaratangaye, maze iminsi 3 ndara hasi ndiko ndasenga, abona ndira ati birabaho cyatahura rero bwa bundi Imana ariyo yakudugije, wama wumva yuko ikeneye buri munsi buri saha. Rero ntabwo waje mfise kumva yuko yoduga akagira ibindi bibazo, igihe cyose abazi yuko ari Imana mushikanye ngaho azoguma ahagaze kuko yubakiye ku mwami Yesu, na niryo buye rifata imfuruka. Yego, naho inkukura zoza kwiseka ko disubira inyuma. Yego. Amena. Amena y'ibiro nka 10. Muvugire amen, muvugire amen, muvugire amen, muvugire amen kugira ngo bikomere cyane gose. Yes, kaka tugaruke rero. Uri umukozi w'Imana, uri mu bakozi b'Imana bakorera mu gihugu ndetse no hanze yacu. Ariko kandi ndazahugaruka ku bindi bisanzwe biva ku bakozi b'Imana. Abakozi b'Imana biyegereza cyane abakobwa. Abakozi b'Imana nawe nibaza ko uri mu bandi bakunda kuvuga cyane ibijanye nuko kumborera abakobwa mu ishengero wabo bakorwa ibitangaza, abantu batemera ibitangaza. Mbega ibitangaza niki? Mbega urushengero rugendera mu bakobwa cyane, bisigura yuko umukozi w'Imana mu rushengero aba abikora ko cyane. D'abord il faut yuko twomenya iki kintu. No kuvuga ngo nimba dukorera Imana, umugwanizi ntadukunda, hategerezwa kubaho intambara ku buri mukozi w'Imana. Umukozi w'Imana umwe yagiye kuvuga ubutumwa, yarakomeye gose, yakora ibikorane bidasanzwe, yakora ibikorane binini. So rero umunsi umwe ategura igikorane kinini, yaruzuza amastade. Abandi bakozi Imana bagira ifuhe, baca baja baravugana n'umukobwa ngaho muri ico gisagara, ati turashaka kuje kumugwisha. Hanyuma wa mukozi w'Imana ashitse ugati uyu ni wagutegurira aho uryama iki niki, aramwamvuta wa mukozi w'Imana asanga yaguye mu cyaha. Umukozi w'Imana ararira ati byagenze gute, ariko barapiblia hose ku maradiyo, ku mateleviziyo birashika. Umukozi w'Imana rero acaja kuri televiziyo ati bene data mwari mumbona yuko nkomeye, ariko je sinari nkomeye, warakomeye ni Yesu. Ikibazo nuko abantu babonye umukozi w'Imana babona yuko ari ikintu cy'icuma, so giteye ubwoba, ariko no kubwira yuko dushobozwa byose n'Imana iduha inkomezi. Bisigura rero umukozi w'Imana acavuga ati mwambona yuko nkomeye, ariko n'Imana ikomeye. Naje kubabwira yuko naguye mu cyaha kandi nkeneye imbabazi zanyu n'iz'Imana. Uwo munsi abantu bumvise ubwo butumwa, bacavuga dushaka tubone uwo mukozi w'Imana ashobora kwemera icyaha kihana imbere y'amakamera, ntagire isoni. Ico gikorane cyaciye kiba triple igikorane abantu baruzura. Bisigura babikoze bari bashaka yuko kumugwisha. So nubu birabaho, ugasanga abantu barakinya idiri kugira ngo ko abazi ivyo bariko barondera, karondera umukozi w'Imana kanaka bakamushyira kuri rezo sosio, akavuga abantu meze gutya. So icyambere rero je sinohagarara cyane kuvyashikiye umukozi w'Imana, ariko mpagarara ku mbabazi z'Imana, kuko imbabazi z'Imana zamaho ibihe bidashira. Umukozi w'Imana yarihanye, nimba iki cyaramushikiye yarakivuyemo akabandanya n'Imana. Si ngombwa yuko twogaruka hahandi nyene tugume tumubona muri kijya gicapo, kuko igisirikare kimwe gusa iyo umuntu arashwe baca bamuhohosha n'ic'Imana. Kuko muri iki gikorwa c'Imana abantu ntibakunda kuduga.
yabonye ko waduze baguma barondera akantu bo gufatako so bakaboye kuvuga baca bahohosha hari ahubwo ntibovuga ati urazi igihe Tabita yapfa abantu yafashije yashonera amahuzi kibararize avuga mana uyu muntu ntibikeneye kwagenda bararira gushikaho Imana ibwira Petero genda uzure Tabita ariko uno munsi ni bangahe borira wowe ushikiwe n'ikibazo ico dufise ahubwo abantu bavuga ati nahondwe afutwe aveho ariko rero ivyumviro by'abantu sivyo vy'Imana rero hanini ni kuvuga ngo abakobwa bazobaho ahantu hose sinibaza yuko abakobwa baba bari mu rushengero gusa bazobaho ahantu hose kubuzi barahari kubuzi barahari kuko numviza amakuru y'abantu b'abategetsi basambana n'abantu kandi biteye ubwoba ariko puisque abantu byo ntibivugwa gose cyane ariko umukozi w'Imana umwe bimushikiye cumengo yuko nishengero abantu borivamo c'est-à-dire niyo mission ya shetani kumva yuko yo dugira kwirira ikosa kugira ngo abomore urushengero ku rushengero n'ubw'Imana nshobora kurubomora ego kuko nubwo uwo muntu atobandanya Imana yarafise abantu yibikiye benshi hanyuma icya kabiri uvuze ngo abantu bahagarara mu bitangaza cyane hanyuma miracle mani yibiki n'ibiki abantu bahagarara abantu navyo bizera abantu bahagarara mu bitangaza cyane nanje ndabihagarara ko cyane kuko Imana ni gitangaza ubwayo uvuze ijambo Imana ubu nyene dutanguye kuyivuga ko ni gitangaza woyinyereka woyimbwira ingene ingana wombwira ishusho yayo so ico conyene cerekana yuko Imana ari gitangaza cyo gituma natwe dukomoka ku Mana tubwirizwa kwizera ibitangaza kandi tutavyizera bivuye mu majambo sinibaza yuko umuntu wese asoma Bibiliya yovuga ko ibitangaza bitabaho uko uravye Abikorinto ba mbere 12 utanguye ku murongo wa 27 kumanuka Bibiliya ivuga ngo Imana banje gushiraho mu ishengero yashize mu ishengero bamwe kuba intumwa abandi abavugishwa abavuga butumwa gushiraho abakora ibitangaza ikiraho n'abakiza ingwara munsi Paulo aciye abaza ngo none bose ni intumwa bose n'abavugishwa bose barakora ibitangaza rero ingorane tuba dufise muri iki gikorwa c'Imana no kuvuga ngo icyo umuntu adakora canke ingabire adafise yumva yuko yo yiponda urumva c'est-à-dire twarahinduye igikorwa c'Imana hako twoba umubiri wa Kristo nkaba urugingo ga mugenzi wanje yumva ati no ibiko ntabifise ya muntu azontwara abantu reka ndamuponde ntiyagira abantu amukurikirana umuhamagaro n'uw'Imana umuntu nubwo umuponda ari Imana yamuhamagaye arahagarara kuko n'igikorwa c'Imana urumva turi ingingo za Kristo ndashobora kuba nda amaboko wowe uri ukuguru sivyo igikorwa c'amaboko n'ukuguru sico kimwe so tuvuze kwiruka amaguru niyo yiruka tuvuze gufata ibintu gukorana amaboko akora rero buri muntu wese yo kwemera icyo Imana yamuhaye kandi ico nico bitangaza biri biblique kuva mu itanguriro turavye ingene gushika mu vyahishuwe Yohana urabona yuko Imana agenda ikora ibitangaza ba Eliya baratibuye umuriro ba Mose baragabuye ikiyaga gitukura so ba Paulo ibitambara by'abavako babishize ku bagwayi barakira gitutu ca Petero carakiza ibimuga n'abagwayi rero ivyo ntitwobihagararako kuko ibitangaza nimba utavyemera birakogwa kuko no muri Bibiliya birahari Yesu yavuze ngo abanyizera ibikorwa jewe nkora nabo bazobikora kandi bazokora ibibiruta muri Yohana bazobikora ibibiruta ko ngiye kwa data bisigura Yesu yarakoze ibitangaza yarazuye abapfuye ahubwo ico gituma abantu bavuga ko bitabaho nabazibira izina ry'Imana kudashigwa hejuru kubera baba bashaka yuko umuntu yizere yuko abapfumu ari bo bakora ibitangaza kwanza abo onye usanga base n'abasekuruza babo bizera amangetengete cyo gituma ivy'Imana ikora babyitirira shetani none shetani arakomeye gusunza Imana shetani ntakomeye gusunza Imana kuko Imana niyo yaremye na shetani nimba ariyo yamuremye ntashobora inyundi irakura ntisubira yujuje yes so rero ibitangaza biriho ibitangaza birakoreka ingorane nuko umuntu avuga akubwira ati
mwe muguma muvuga gusa ibitangaza. So hariho ivyo wowe ubona kuri rezo sose n'ubuzima tuba dufise mu muryango wacu ko mu eglise. Ntibisigura yuko umukozi w'Imana yinjira akavuga ati bitangaza. No. Ni kuvuga haraba umwanya wo kwigisha. D'abord jenza muri eglise kwigisha, hari abandi batanguye kwigisha imbere yanje. So je ndashobora kuba wa kabiri canke wa gatatu. Uravyumva? Abandi bigishije nanje nkaza kwigisha. So ntibisigura yuko dukorera mu bitangaza gusa, ariko ibitangaza byabayeho. Nimba ibitangaza bitabaho, tuvuga yuko na Yesu ari fake, intumwa ari fake. Kuko na Yesu yarabikoze. So nimba yarabikoze, yazuye Lazaro amazi iminsi 4 ari mu mva. Yes. Miracle mani cyangwa ibitangaza by'amafaranga, mbega birabaho bigenda gute? Hari abantu tutavyizera, hari abantu batavyizera. Ikintu cyose ni urugezo rw'impwemu umuntu abageze. Reka ndakubwire, hari ibitangaza yaba bitanditswe muri Bibiliya, sivyo? Uno munsi tuba tuvuga yuko ari amangetengete. Iyumvire haraje impumyi uciriye amate hasi, uciyafata umusize ku maso, ucumbye ati genda wiyoze. Ntumva yuko harimo ibintu mengo n'amangete. Rero ivy'Imana ntushobora kubimezira mu bwonko bwawe buto. Kuko ngo ngwaho ubwenge bw'abana, ubuhanga bw'abantu bugarukira, niho apana ubwenge bw'Imana, ubupfu bw'Imana butangurira. Ubupfu Ego bisigura zero y'Imana, munsi ya zero y'Imana nihitangurira. Hajya abantu bavuga ati urabona iyo umuntu wavuze ngo kijya ni gipfu n'umuntu bavuga ari zero mu mutwe. Rero ijya zero ya nyuma y'Imana itangurira aho umunyabwenge wa mbere ku isi ahereza. So rero nimba iyo Mana ingana gutyo, uravyumva? Ntidushobora kuyipima muri ubu bwonko butoya dufise. None ivyo byose ko umva Imana ibirengeye, kubera iki habaho intambara zitandukanye ugasanga hari abantu twita ko bakomeye ku isi? Kubera iki idolari ishobora kuduga uko gishakiye ku mwanya kandi abana bayo bariko barapfa? Reka ndaguha karorero. Igihe cyose Imana ikora, sivyo? D'abord nuko habaho reconnaissance y'iyo Mana, abantu bakayemera yuko yobikora. Okay, uno munsi ntitwemera ibitangaza. None gute vyokoreka abantu bavyemera? Uribuka igihe hari inzara i Samaria? Hari inzara yokora inzara hamwe n'abagore bari batanguye kurya abana babo. Uravyumva? Abantu bajya amazi y'inuma, ariko umuvugishwa n'Imana Elisa aravuga ngo ejo nk'aya mango ikiro c'ifu kizoba kiri ku rufaranga rumwe. Umugenerale yegereye umwami aravuga nubwo Imana yotobora amadirisha n'imiryango y'ijuru, ibyo ntibishoboka. Amwe ngo uzobera bisha amaso yawe ariko ntuzobijyako. Vyarabaye. Rero ikibazo kiri ngaha, Imana ntikora ku masantima y'abantu, ikora nk'Imana. Okay, none turavye mu gihe ca Eliya nta nzara yari ihari. Ntiyagiye gushikaho yiruka ku mupfakazi w'Ishinoemu, abari wamutunga, akorera igitangaza kuri uwo mugore nyene, ariko nticakoreka mu gihugu cyose. Rero sikuvuga yuko inzara yoba itanguye canke ingorane zoba zitanguye mu gihugu niho abavugishwa baca bagaragara ko ari abavugishwa. No, Imana ibivuga kwi. So ni crise iri mu gihugu gusa canke ni hose? Uravyumva? So nicoza cuja ngaho idolari ejo rimanuke. No, urumva ngaho tuba twinjiye mu bindi bintu. Ko ndumva umuntu akubwira none nimba musenga ntimusenga idolari rigabanuke. No mu gihe cyakoze Imana bakomeye ivyo bihe byari bihari. Igihe Mose yavuka barica abana, hariho ikibazo, ba Eliya barahunze inzara, Yakobo n'umuryango wiwe barahunze igihugu bakivamo baja kuba muri Egiputa kubera inzara, baje mu gihugu c'Gosheni. So ikigosheni rero ibihe birabaho ntibisigura yuko Imana iba yaduheze canke yadutaye. No, ahubwo abasenga bandanya gusenga kugira Imana igirire neza igihugu. Ntitwobita ku bakozi b'Imana, ntitwobita ku gihugu, nuko turasenga ko ibihe kuva na kera byagenda bihinduka. Yes. Akarimbo kavuga fani ngo
ngo nta marira nabonye ngo atahora ngo nta gikomere nabonye ngo atomora. Urayizi? ndayumva. Yes. Abayizi muri commentaire shaje jana nuko onye ni bihe vy'umubabaro wabayemo ariko Imana iraguhoza. Ni ikihe gikomere wigeze kugira mugaye Imana iracomora? Gikomeye ca mbere ni iki nakubwiye c'abavyeyi. Hama n'umubabaro nyene w'inzara nkuko n'abandi bibashikira. Narashobora kugira crise kweri hamwe sinzibagira igihe kimwe nigeze kurya kawunga indwi yose mu gatondo saa sita mw'ijoro gushika yaho ngwara mu nda. Kubera iki nabuze amafaranga yo gusuma ibindi bintu kandi nayo nyene yari iyo bampaye ideni. Urumva ni vyinshi cane. Ubonye murana uko nambaye n'impeta baramukije cane barankoye sinacikije. Ndibuka igihe kimwe dadi nyene ambarira ko nzogira mariage yavuze ati ewe mukama wacu urumva ati ivyo nyene numva nyene yari ibintu bitabaho kuko nyene nari naraciye mu bintu numva ko umenga ivyo bintu nanje ntivyombako ariko isaha y'Imana iragira hama birakoreka. Ibikomere ni vyinshi intare ni nyinshi nico gituma dutumira abantu nabo bazoze mu gikorane gihari kuva vendredi kuwa gatanu bazoze bibonere Imana. Ntabwo turiko turakoka turabakokayi bashatse bazoze kugira Imana izobatumira abo yishakira nyene uko bayibona bahura nayo bazoze vraiment ndazi ko bazotahana intare zitandukanye. Hari ingwara nyinshi twagiye dukira ibintu bitandukanye ntitwoshobora kubidonda ubu nyene ariko navyemeye ko igihe kimwe nzokwandika igitabo cyangwa mfate video nini cyane ndayicemwo amaparti yo gushinga intahe ibintu Imana yagiye inkorera. Kandi ego ubwa mbere narindiho ariko narindiho ntariho ariko kuva ngeze mu maboko y'umuvyeyi wanje ngaha naratanguye kubaho ndi jewe. Ariho haciye hava Fanira Vine ariho havuye Mama Lao sino ubwa mbere nyene narindiho nyene. Wari vaccine nyene ari ngaho yari Fagi. Kandi sha witwa Fagi. Fagi none shewe yaritse Fanira Vine Mama Lao wabo intare ni nyinshi nkuko nabivuze nturiko turakoka ariko nukuri hariho Imana ishobora gukorera ibintu ukavuga ati naho nagendeye. Rero tubaye ikaze mu ndwi iheze kuri African TV no kuri Solution Couple uraza ko mwabonye intahe Fani yashinze ntonye. Gusha please kusubira ubwira abantu kuko nibaza ko hari ico abizi ko kugira ngo yumve impact vyagize n'agaciro mu mutima wawe byari bimeze gutora umubiri gutera Fani. Narimbabaye cyane igihe urozi umuntu wese kuvyara umwana mugabo adashobora kumurera adashobora nyine kumva afise kumugira ko ububasha umwana urakumbura umwana nk'umuvyeyi nawe buri gipfu gute antukutarozwe urakumbura umwana wawe urumva nyine wifuza uwo mwana. Rero ukuntu situation yari imeze byari bigoye no gusigura umuntu ati bimeze ukuntu gasanga nivyo bintu wibutse bigutera agahinda gusa. Rero umuvyeyi wanje narabimubwira ndakumva umwana ukuntu cyane nawo akamumbaza akambwira ati humura Imana ivyo bikora kandi ivyo bikora mu buryo bw'igitangaza sanze fort utavyo kurinda kwibabaza niki. Rero ndashima Imana ubu nyine yamurose turi kumwe ndaryohewe abana banje bose mwana nyuma y'imyaka 12 gutyo 12 ndaryohewe kubona mfise abana banje bose bari ngaho mfise abavyeyi bamvye b'amaraso bose banyohererwa ati umwana wacu mfise abavukanye vyo bigoye kandi bibabaje cyane aho usanga uhura n'umuvyeyi wawe nko mu rubanza rwa famille mugabo mutari buramukanye ariko unyi barashira ku ma profile bari proud sana ugasanga nibo batanguye no kuntora mwirebe turagutora ubu nibo bafana nibo bafana biraryoshe kubona ubunyi kandi ubunyi ndi Madame Naka Madame Noraski ntare wa gatandatu urumva ivyo bintu byose ubunyi ndabise abavyeyi banyishimiye ubu ndabise abana banje bose bakwiye kandi abana ndi mukongeramo n'abandi
ubu ndi madamu naka urumva kandi n'icyamamare aho kanyuma nako kanyuma ko mugume urumva mukibuka ibyo byose byavuye mu kuba narahuye na Mose wanje na Mose wanje si ukuvuga ngo mvuze ngo niwe ari imana yanje ariko niwe yashoboye imana yacimuka kuko nta muntu n'umwe atagira umuntu imana kugira igukorera ikintu iraca mu wundi muntu nicyo gituma no mu kuvuka natwe duca mu bandi bantu rero je novuga ko kuva ndamumenya kuva ambereye umuvyeyi yemeye akambera umuvyeyi naciye rero ntangura kubaho ubu vaccine ntakiri fagi yabaye fanilo uwimana ryarambaye umubiri uwimana yaramaze kwambara umubiri uri uwimana koko cyane ko yes miracle utazigira wibagira imaze kukubako ni Sami ikinyuma Sami twayumvise iyindi inyuma imbere ko ndonka Sami bon imbere canke inyuma mugabo mu gihe waramaze kuba waramaze kuja hamwe na Simon ya ndibutse ikintu ubashe ndibutse hari muri 2002 aho Daddy 2022 aho Daddy yambwira yuko ngira ndonke iparcelle hama yongera ambwira ati ko yambwiye ko narayendarira ngeze muri egize arabimenya arabimenya cyambwira ati ntusuri kurira kwera uyo mwana kuko ivyiwe imana yonyene irabitunganya kandi ugiye kuronka iparcelle Chero narinzi yuko iyo parcelle nzodandaza nkunguka nkayigura urumva ufata utangura kwitegura yumva ati nzodandaza nunguke bizogenda gutya ko niho kazi kanje ariko rero muri 2023 ndonkamira komani ego ndaronka amafaranga atavuye muri business atavuye ku muntu yo bari hanze ngo andungikiye atavuye no mu cyaha ego amafaranga ateretse ahantu yarandindiriye ya parcelle ibagize gute irabonetse avyumva haji umuntu ati ngo turugira ngo I receive ngo utapake ya gari ngo nandi kayisahau pako mwatayisahau tu igihe kimwe naringeze kuba i Bugande igihe gitoya nca ndabona abantu twana mu rupangu bariko baranywa agafana kako kasha nanje cari kimenya uko kuntu ndaje mu nzu ndariramana nshaka ifana ndayibura buyeje gushika n'ubusinwa ifana yako kakubera ico kintu narababaye uwo munsi mbuzi nyine numva nivuga ifana sana nkayibura ariko uyu munsi navuga ati ndarandiye inkoko naho naje gusaba ideni ntawe yinyima bapfuma bizera ati ndadazo yari akuribaza kuririra ifana yo majana ntiyari bwakwize n'igihumbi biragahera hari akantu wambagije no yaragasubiyemo avuga mirakomani avuga ati hari abantu batabyemera imana uko mugendana niko ikorana nawe rero imana nimba ubona yuko mu buzima bwe ikora kuva ngaha kugera ngaha niko izokora ubona yuko imana muzogendana idashobora gukiza niko muzokorana ariko niwabona yuko imana ishobora vyose yitwa mushobora vyose bisigura yuko vyose bishobokera none mbwira ni giki imana itoshobora bararihishije ikori Yesu nta mahera yari afise acabwira Petero genda urobe mwifu urasanga mwamahera none ajya amahera ninde yari yayataye yari yayibagiriye yari yavuye bisigura rero imana irashobora gukora igitangaza uko yo igishaka gute amafi 2 n'imikati 5 vyohaza abantu barenga 5,000 vyogenda gute so bisigura rero imana ni wabona ati iyi mana uko biri jewe ndayizera ngaha izoca ikorana nawe gute uvuze ati jewe ndakuyeho imbibe imana ni mushobora byose ku buzima bwanje irabishoboye kuko je hari ikintu cigeze gushika ntangaza mu rushengero ati kurari inzara si umugambi w'imana ku bana b'imana abantu rero gaca karanshikira
ngendegwa n'abana basengera mu rushengero n'abandi bakozi Imana dukorana aza kuri ari wanje turiko turimbura ijambo ry'Imana cyabishika nta natanu nari mfise mu mufuko hagera saa moya saa mbiri saa tatu kandi iryo jambo hari haheze indwi zibiri ndarivuze imbabura ntiyaka so nca ndavuga ati none bizogenda gute bigenda gute bazovuga yuko ncanja mu cyumba ndavuga Mana iri jambo narajyatuye nibitaba bazoca babona yuko uri umubeshi urumva Imana numva ijwi rimbwira ati indya ziruzuye muri iyi chambre yawe indya ziruzuye cyavuga ati zirihe cyavo cyarumva ijwi rimbwira ati raba muri ako kadobo k'amazi ndabona amazi bisigura Imana uko ugendana nayo niko ikorana nawe uyizera mu bikomeye igaragara mu bikomeye uyizera mu tuntu duto igukora utuntu duto uko niko Imana imeze rero mfata amazi shira mu ijage n'amasahani ndashira ngaho ndabahamagara nababwira ati amazi yego nababwira ati muramaze kurya indya zo mu ijuru arambwira ati oya ndabwira ati ubu mugomba mujya indya z'igitangaza ndasengera ajya amazi ndashima Imana campereza umumwe haje kusahani umviriza waheza kunywa cyagwa hasi na jewe mpejeje kunywa d'abord icyantangaje nabanje gutangara jewe nanyoye ibintu niyumvira na mata nubuyi niji umva muri uko kuntu nguma ndiko nzazanirwa nisanga najyamye isaha yose twese twavyutse umwe wese aja kuryama abo bantu bavyutse mu gatondo numva bari kwashingira intahe abandi hanze muramaze kurya indya z'ijuru ejo twarari ngo nubu ntituramenya ko twanyoye ji canke ubuyi nubu ntituramenya bisigura baca batahura yuko nibitaringa Imana ishobora kubigiringa rero ivyo rero bivana no kwizera ufise rero abavuga yuko ibitangaza bidashoboka bisigura yuko ukwizera kwabo n'urugezo bizeramo Imana yabo kugera ngaho kuko igihe Yesu yashika kumva abwiye mushiki wa Lazaro yuko Lazaro azuka ambwa ati ndazi ko azozuka mu kwizuka ryo mu gihe ciherezo ambwa nije kuzuka n'ubugingo unyizera nubwo yo barapfuye azoba nuriho anyize ntabwo azokwigera apfa amaza ngo urizeye urumva urizeye ivyo avuga ati ndizeye kuri umwana w'Imana ntavuze ko ndavyize rero urugezo ufise go kwizera nigo rutuma Imana ikora ibidasanzwe ariko abandi baramutwenze babona yuko ivyo bintu bidashoboka ariko yaramuhamagaye avayo hanyuma tubwira ivyo yakoze natwe tuzobikora rero Imana ishobora gukora ibidasanzwe ariko urugezo abantu bizerera ko Imana nigo ruzibira ko Imana yokora ibitangaza tuyaze byinshi nibaza ko n'undi munsi tuzogaruka kugira ngo dushobore kuhagura tuyage byinshi bitandukanye murumva yuko ari umuvyeyi kandi haraho yo gukura akongera kandi agushika nahandi shaka tuvuge muri iyi weekend tugiye kwinjiraho weekend imeze gute ni giki cotuma umuntu wese ariko aradukurikirana yova mukinanira yova mu kanyosha yova nyabugete akaza ino mu kinama akaza hariya mu kinama d'abord Imana iteguye programme ibishaka guhindura ubuzima bw'abantu cyo ni cyambere uko Mose yarahura n'Imana agaca yisanga amaze imisi 40 adafunguye kandi adakeneye ingi kuko yahuye n'Imana abantu bamubonye baratinya kumuraba mu maso kuko yari afise ubwiza buhamba rero ntiwohura n'Imana ugumwe nkuko waruri abazoza bitege guhura n'Imana kandi ubuzima bwabo ntibuzokongera kumera uko bwari buri so vendredi dufise vendredi spécial guhimbaza Imana no kuyitazira tuyishimira ubukuru bwayo n'iciri ku buzima bwacu kwa gatandatu turafise igikorane divine touch kwa gatandatu nyene divine touch mu kirundi bisigura gukogwa ko n'ijuru ahantu bosiba wewe bosiba so samedi dimanche na lundi samedi zotangura 16h lundi 17h dimanche ni saa 3 Imana iri kuri programme tumaze imisi tubisengera na madame ico gikorani tuzoba turi kumwe na madame mama Apostle Solange Nduwimana tuzoba turi kumwe kandi
Imana iriteguye gukora ibidasanzwe. Dufise n'abaririmbyi beza badasanzwe hasizwe amavuta ariho Shalom Worship Team, Shalom Kingdom Worship Team. Bafise abaririmbyi bakomeye cyane Masezerano na Fofo zoba turi kumwe. Biryoshe gose. Yes. Fani utumirira abakunzi ba Fani Lavine. Abakunzi banje bamwe bakunda kunyandikira ama message maje ntashobora kwisha ngo none byagenze gute ngo none ngo ngire gute jamene jewe nahuye n'Imana yo muri Shalom International Family rero namwe ndabaha ikaze muzoze kuko Imana n'ubu iracakora ibitangaza yabaze bahishikire bareke kuza barambaza byinshi nabo bibakorere. Yes. Utumirira abantu bose bari kwadukurikira. Jewe ntumirira abambere no batumirira nabo twasangiye urugendo kudaheka. Abambaza ngo byagenze gute ndabasavye ko vendredi muza mu kirabira aho byakorekeye kuko inkuru mbarira irutwa niyo wiboneye. Ego ndabasaba yuko kuwa gatanu kuwa gatandatu kuwa Mungu kuwa mbere ni muze ndazi yuko muzoheka. Amen. Ako kantu avuze wowe wavuze yuko yari 12 ans 13 ans. 12 ans tajya kuvuga kuri 13. 12 ans turafise wavye kuri 25 ans. Cumi birabaho none. Iyo nta yayishinze muri caca n'ivyabona. 25 ans. Hana mubwiye ati uzovyara afata iryo jambo. Aragize so dufise intahe nyinshi tutarinda kuvuga kuri rezo sosio nyinshi cyane nyinshi tumaze kubona Imana ikora ibidasanzwe. Ubwanje Imana irandengera. Yes rero hari ikintu akunda kuvuga ati ntakunda kumubona n'umukozi w'Imana ugahita guhezagiye nkuko turi ngaha anya n'uri nyuma ya kamera cyangwa kugenda duhezagiye basuma mu wese Fani arafite ivyiwe nyina wasama arafite ivyiwe Nuru arafite ivyiwe naje bo ndafite ivyiwe wanje nshaka genda watuye ijambo basi. So murakoze cyane ubwa mbere tubashimire ko mwatwiyumviriye ko no kuduha iki kiganiro. Yes murakoze. So Imana iduze ibikorwa byanyu. Amen. Uko ibirivuga ngo byose bishobokera bizera kandi na waje imbere y'Imana ataha imvumo kandi byose bishobokera bizera. Wamuvyizeye yuko umugisha w'Imana ushobora kugira icyo ukora ku buzima bwanyu. Imana yumva gusenga kwanyu kandi yumva kwatura kwanyu. Imana igirire neza African TV anabakunzi bayo. Imana bagirire neza. Imana niduze ibikorwa byanyu bakure mu bwizi bajana mu bundi izibagira imitwe mu byo mukora ntimubimirizo mu izina rya Yesu. Amen. Yes, merci beaucoup. Ndabashimira cyane gose ko muduhaye akanya. Merci. Fani, merci. Asante. Uhejanije akanyamuneza. Asanteni. Merci nyina wasami. Murakoze cyane muheza ki. Yes. Merci beaucoup nawe wadukurikiranye kino ganiro ryacu kuva ku ntango gusha ku mpene. Ku munsi wa gatanu wa gatandatu wa Mungu ndetse no munsi wa mbere. Karibu murahawe ikaze. Asante sana.